baje imisi yose Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibanyi kandi Rwanda kujya umuntu atitorera umuvyeyi nta gihugu na kimwe citorera umubanyi mukundana mudakundana muguma mubana muhendahenda hari igihe bigenda nabi n'igihe bigenda neza nama nabivuze kenshi yo mubaje ikibazo kimigendanira hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndabigereranya n'ihindagurika ry'ibihe hari igihe hagwa akazuba hagwa akagavura keza n'igihe hakizuba murumva rero yuko nyimbubo bimeze nabi ntawuzi ko mu myaka iri imbere zo bimeze nabi mugace umumenya nuko twebwe ku ruhande rwacu biroroshe nta kindi dusaba dukunda kubana n'ababanyi neza tubasaba yuko bodushikiriza wa mugwi washatse guhiga ubutegetsi mu 2015 ujya mu babaduhaye murumva yuko ikibazo cyo bakivuye mu nzira kubona rero bashimye kugumana n'abajya abantu ngira marumvirije ikiganiro nyene icubaye mu kwigu cyacu cyiza cy'u Burundi yashikirije abaserukizi b'ibihugu igihe ari karabipfuriza umwaka mushasha kuwa gatanu niho mwari muri ico kibazo yakivuze ko byinshi cyane urumva rero yuko kuva kuwa gatanu bishika uno munsi atagishasha kindi kiraboneka kubijanye n'intambara ikiraba hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo murazi ko igihugu cacu dushira amahoro imbere muri vyose umubando mwiza hagati y'ibihugu kandi dushira imbere kubahiriza ingingo ngenderwako zishira hamwe mpuzamakungu ONU kutavogera ibindi bihugu kutavogera imipaka y'ibindi bihugu kubaha ibindi bihugu tukubahana niko twebwe dukora mu shikiranganje cy'imigenda n'andi makungu iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho kikajabuka kikarengana imipaka kikagenda mu kindi gihugu mubone mva ko ico gihugu kindi bakivogerera ivyo rero twebwe ntitubishigikiye dushigikiye yuko atabihugu bivogera ibindi utoshaka kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abene gihugu barahagwa dusaba rero nkuko ibihugu vyinshi muri ka kanama cagisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi ca ONU Conseil de sécurité mwaravyumvisha yakoranye kabiri isaba yuko ico gihugu cy'u Rwanda cokura abasirikare baco mu kindi gihugu kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani si c'abanyarwanda si c'abarundi si c'abazungu ni igihugu cabo babwiza kwitunganya uko bayibona hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu biza ibibazo by'abakongomani bashobora guca bashobora kwitera umuti biciye mu biganiro murazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe hari kugira ngo ivyo bihugu abo bagwana muri Kongo bashobora kumvikana turafise umuhora twita processus de Rwanda na processus de Nairobi murumva rero yuko imihora ihari bisabwa rero yuko ibihugu vyose byo mu karere ibihugu vyo ku isi vyokora ko bishobora kose kugira ngo iyi ntambara ntibandanye kuko ibandanije ishobora kuba intambara y'akarere nayo ihitana abantu mu karere nitwifuza yuko hoba ubwicanyi bwabaye mu myaka yahera mu akarere wacu twifuza yuko iyo ntambara bagarara vuba kugira kwico kw'abene gihugu bo mu karere kugabanyuke kandi tukibaza yuko amakungu azokora ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara mu karere kuko umuntu amenya ingene intambara itangura ntamenya ingene ihera ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura nibaza rero yuko guheza intambara mu karere ari ku neza y'abene gihugu mu karere bose haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye bose bayifise mu nyungu amahoro niyo dukeneye kugira ngo bitugume tuja mu bintu byo kugwana aho gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo abene gihugu bisununure mu buzima bwabo bwa misi yose nuko rero kikaje cyo niko no cishura hanyuma ufite ikibazo cyo mu Gifaransa nawe arashaka kubaza murakoze